no ngo Nerinati ngo mukecuru ngo nidatamuzi. Rero washaka bareke kumenya Nerinati uwo mukecuru ni wavyaye mama wawe, ni wavyaye nyogokuru wawe. Even woza nga ukambwira ngo mama wanje n'umukecuru n'amakofi no yaguha kuko we ni wamuvyaye. Genda wige kuba chien de coiffe. Sinzi ko chien coiffe zigenda muri salo kwa papi, sinzi ko ba chien coiffe barazigirira expensive care. Bakazigirira expensive muhira zikahakaza bakwafere bakazikwafa ubwoya bakabutinda bukamera neza. Please googlinga ugende ukreye ube basi tugire mu Burundi chien de coiffe. No, singene twumvikane nukurikimana ukuri je sho kumva. How jewe Nerina atashobora kudiringa n'imbwa y'umukoshi itari na iyo basiba imbwa arema berge. Ibe expensive imbwa. She's not even expensive imbwa ya arema berge. Wewe uri izambwa ziyerera hajya mwibarabara zozo ziranaducungira n'imiduga hanze. Hari umuntu ngira nuko ubunyene ni mundindire tureka nuka no mungene ndakubina bere ku muntu nuka. Jewe simba ngene abantu baza bashaka kumenyera. Nukuri kimana mbabare simba ngene abantu jewe bamenyera. I don't like this kind of unaona hizi pua? Au sio mio kweli. Hata na mimi najiangalia nasikia woga. Na isura si wanje frame. Unije? Itasave timura bana. Amazuru. Tena wanafisa amazuru ngapi? Ungana yako ni ujubura ukitaka ngwe baramupima bi. Yo c'est pas normal ça c'est pas moi non. Why you pregnant to me? Yo c'est pas normal ça c'est pas moi non. Why you pregnant to me? Why you pregnant to me? The jail, Jesus Christ, you come back. Unaona hizi pua? Au sio mio kweli. Hata na mimi najiangalia nasikia woga. Na isura si wanje frame. Guys, twumvikane. Je nama nababwiye. Uno mukobwa, uno mugore yabaye mukecuru kwanza. When there are some people Nerinati yaguteye inda, muriko muravyumva naramwihanganiye live heze ndamubika. Nerinati ntanda yaguteye, ugira amapua angana n'amatako ya Richaro, ugire amapua angana n'inda ya Double J, ça ne me regarde pas. Ugende ugire amapua angana n'inda ya Bucuti Arsene, ça ne me regarde pas. Uriko uravyumva? Wowe Gina, John aragupromotinze, wowe indirimbo yiwawe ama-viewers yaririko. Siyo yarariko, even now, ndiko ndagupromotinga mgabo, reka ndaguhega sopo ndakubwire yuko, I'm not your level, my dear. Go googling Nerinati, please go googling Nerinati, go on chat GPT. And then you will know my real name. Ajya muzungu nagende hari yarakenya muzungu azara evisa abandi bazungu ba masaha bari na umutama wanje uyavuye gukazi araryamye yambiha namubwiye good night wo muzungu azanga you don't have money muzungu genda hari ambari Jesus why don't disturb us. Wewe jinyera wewe uriko uragenda ngaho uvuga ngo mukecuru Nerinati jira miyanjuri ndari mukecuru my dear you. Oh Jesus, sometimes you know what John naramuhaye trend uyarazi kuri TikTok gusa abantu bari bazi ko ari no muririmbyi. You know there are a lot of people nibigeze bamenye ko wowe uri n'umuririmbyi. I know you kuza gufata utuojo twanje wigirisha udusubiremo. My dear, I'm very serious.
I'm very serious. Jewe yombaye serieuse ndamakinga beef unambonye ukabona amazuru yanje ndayagupanuriye uriruka. Ivya mbere nabifashe beze jewe ndatanga beze yuko baguteye indana ndaza ndanavuga abantu muri ko muravuga umuntu afisinda mu bihagarike kubera ko umuntu afisinda ari fragile jewe nzobatuka ndafata size yiwe ariko ryari ari munuze ari mu modoka ariko aravuga jewe aravuga ngo neri nate ngo mukecuru my dear look at me seriously wewe iyo udatwarinda nani patine nziza no watoyinde we na patine nziza ufise nk'iyo wanje mushenzi wewe wambara uduhuzu tw'abahungu wewe binti kiume we binti kiume we binti kigabo wewe niwe uri kuravuga ngo nari ati mukecuru wewe combien de fois akazi wari wahawe kuri Iteka FM ndikaga bivuge wowe wahawe akazi kuri Iteka FM wari umuhabara ujya mugabo mwe n'Iteka umugore wakavyumva arambwira ndamwa amakuru yose wowe jine wowe kuri Iteka FM wani wakoze kubera wari umuhabara ujya mugabo wowe je narakuretse wowe kuri Iteka FM wowe wahavuye kubera iki wowe Iteka FM wowe wayivuye ko kubera kujya mugabo ntiyakwirukanye urunuka wewe ntiyakwirukanye urunuka wo kubera ivya mugu vyaheze iyo utaryoshe nturyoshe uko yaburyoshe bari kuba directrice wa Iteka FM wewe no reka ndamuha ivyiwe nejo bundi nazosubire gucisha izina neri nate mu kanwa kiwe wewe naranse kubivuga ndihorera jewe murabizi yuko simfa kuvuga narihoreye ndahora ndatekana ndavuga indayiwe ndabiheba ndaza nunga ndavuga ati nukuri kandi muko mumvugisha cyane amatwa ahavarararaye ndavuga ati nukuri hari ibintu nashobora kuvuga wewe kinera wewe nindatazi yuko warosa akazi kuri Iteka FM kubera bakuriye muguwewe wari umuhabara ujya mugabo aje yiviriye hariya aje mu Burundi yarakuronka uko ashaka for nothing ubuzibu bwawe warufise ariko uhonga nini wewe kusumbwa na baozi basi bagiye barakubita frap abagabo babanje ngo ni babagurana amahera bakabagurana amahera bakagenda kugura n'imiduga igendera sura mu nzira igira mu nzira zigenda zirata amapiese mu nzira zisura mugabo bakavuga bati twarabeshe twararonse imodoka and then you are there you don't have nothing naho basinzi naho banakaguteye inda nigashaka kugurira Pampers aho kuzanga uvuga ati neri nate urafasha abafana bawe baze bangurire Pampers tugire nga fundraising nushobora kubona ngari nk'abantu bashika kuri batatu nganda afise ba Kevin ndafise ba Bera ndafise ba Pobo ndafise baya ndafise bande aba boss abana bo muri diaspora shoko ati ndatanze 50 ho ndatanze ya gendugire stock y'ama Pampers y'umwaka wose hari abana ngabasho ari aba followers biwanje jiwa followingwa my fans are expensive. But even ubuzima buri expensive, they have expensive work. And then you wewe uri hajya uri kuraza vuga ngo neri natu mukecuru. My dear, let me tell you something. Go tell your grandmother kwa umukecuru. I'm not umukecuru waso wa nyoko. Sinavuye iwanyu urambona iwanyu jewe. Urigera mbona jewe mu dukuru twanyu tw'abantu bakinuka amaberebere bakigurirwa amaboka n'abavyeyi bawo n'amaboka yanyu umuntu kimisobe sobere ngo mufise amatimu ngo muhure mugasangira ngaho mwamurinda misi yose jewe nashobora kuba sponsoriza mukamaro kwezi kose muriko murajya muboregwa mishenzi matako michafu mavi kunuka ukagenda ngaho bacuvuga ngo neri nate ngo mukecuru ngani ndatamuzi waranyanditse mu bitabo bingahe wewe warigeze ubona billboard jewe kuri 28 November ya neri nate warayibonye ubu rero muzobona billboard yiwanje dogenda sabe uramatari mushasha Bujumbura manika ndari amahera muze murengana mumbona go wewe sometimes you need to make a beef with make beef n'imbwa zikizungu ari imbwa berger arema zikugwa ngaye 3 millions 4 millions 5 millions 12 millions $5,000 za amba bazita zande ari imbwa bita amba bazitande sindanazibuka ziranjara
wowe uri kugenda ngaho wowe uri kuvuga ngo Nerina no come on guys jewe naragwaye brand jewe narakubrandinze nilikupatia beze yangu barakumenya uragira ibiki but now enough is enough jewe sinkundo umuntu asanga mu ntuze yiwanje mwitongo ry'iwanje wewe warosakazi wewe nindatazi ko warosakazi ujya mu boss wa iteka wowe ndatazi ko yakujya mu gudire ndiyo dimanche wahakuye iki wewe iyo fuma basagutera ninda basi ukagirana n'umwana wa basi akarongana 2% muri iteka basi ukagenda gucangisha n'amahera kuko ugiye kuri iteka uhetse kibondo ukagenda ukagira vuguvugu abantu bo kumvira ukazuraronga n'amahera ku kwezi ya pension alimentaire mugabo wagiye gutegwa inda n'akantu katangana n'umuserebanyi urazi kwisumira uraza ngaho ukanenga inyenzi ukaginenzi hama ukagenda mugabo nuwaguteye naje no gusuma n'inyenzi no sometimes muba mundeka sinkeneye jewe no sinkeneye twumvikane nukuri kimana kuri je cyo kumva how jewe Nerina atashobora kudiringa n'imbwa y'umukoshi itari na iyo basiba imbwa arema berge ibe expensive imbwa she's not even expensive imbwa ya arema berge wowe uri izambwa ziyerera hajya mwibarabara zozo ziranaducungira n'imiduga hanze tubandara no nukuri twumvikane imbwa y'inzungu imenye presi yayo imbwa y'ishenzi imenye presi yayo imbwa za mbezi gambwa bazitagutse bani Dezore yemba bazita dezere aba diaspora namwe bwe rimwe bundi nimumbwire zigambwa zo muri risi zigugwa 5,000 by'amahero 10,000 by'amahero Belge arema sise arema Belge zirahari imbwa bita arema Belge ino zigugwa urugura 3 miliyo urubunda jewe niyo mbwa jewe shengereza gutunga imbwa nzogura izi zibiri za 10 miliyo nizo nzotunga muri jardin uzoza muri jardin hari desert aba diaspora ni muvuge genda kuri Google mu Google zitkumenga amadozere nyama na madezere zigambwa zo mu Burusiya wewe jewe kuri jardin yiwanje Gitega uzoza usangeho bigabibwa by'ibiberjarema nzokwemera investisa amahera ndonka imbwa nziza zibizungu vuga ati sutama no assieds-toi icayicara vye ikiza waje wamureka kumena umutwe ndasavye urazi beya zigya wewe urazi beya zigya ibi bebe bigugwa 3 miliyo namaze gushira amahera quelque part ndavuga ati 10 miliyo nzogura bizoba bigeze kuri 5 miliyo nzogura 10 miliyo imbwa zibiri ndazishire hajya muri jardin ku buryo n'umuntu azonukira izoba yamaze kugira urabona rero abazirera imbwa imviriza ihoyene imbwa hari uvuze yuko unango fisi imbwa Dorase nzoguha Saint Bernard muriko muravyumva uyu navuze ati German Shepherd ndabizi kubisoma muriko muravyumva abazimbwa rero barazivuze and you even nushora ni Belge sawa n'amarema Belge expensive dog and you are there were not even local dog you are not even imbwa imisega wewe usumbwa n'umusega and then ushaka jewe ko uwe twishurana wewe uzajiwe kugenda jewe kumvuga ma fucking your fucking vlog no s'il vous plaît ngo pitbull imbwa zitwa pitbull yari umviriza s'il vous plaît twumvikane kira muntu Doberman zitwa Doberman niko zitwa
zigeze kugwa ibihumbi 5 vy'amayero kuduga wowe ni bashobora no kuzogukwa n'igihumbi c'amayero na 500 euro ariko uri ngaho ni 2500 euro neri sawa 2500 euro wowe bashobora no kugukwa meme na 500 euro usumbwa nimbwa berge wewe hama ugaca uza ngaha uriko uraza ukagenda ugafata ama video ngo neri natse mukecuru my dear, we are not to the same level. Please menya aho mwicarika amatako yanyu twumvikane. Singeneye mumenya aho mwicarika amatako yanyu. John diringana ba Satbi sindiringana n'abantu nkamwe. My dear, I'm telling you the truth. Wait and see. Nindira uvyare umwana azarakuririra ko uzurabura n'umwanya wo kuja kwikotinga ama video. Utasikia cha kike mushenzi. Bamumenya kuza mwicarana n'imbwa ziri expansive, mwicarane n'imbwa nuze mbenye mari doberman sinzire zitwa, mwicarane na chien belge alema belge. Kana kuza mwicarana n'imisega itari n'imisega imwe barateke n'ibijumbu zitajya zigenda kurisha mwibarabara, zigenda zirafyeta imvura yaguye, zigenda zirajya ivyatsi n'ivu mwibarabara. Niwe mureka kungora ndabasabye. Mureke twumvikane namane babwe, mureke kuba mumvyura. Jewe ndaza ngaha nkigira live wanje, nkishira karimba ki wanje, nkigurira kave musoki wanje, nkivugira expensive life, tukikiringira n'abafana banje, tukavuga tugatera inkuru, nkivugira urusaku nkigira. Nta muntu ndarengera. None mumbwire naramubesheye naramubesheye ko atanda yatwaye indara ifise. Nanigeze ndamubeshera indara ifise. Nanigeze ndamubeshera. No! Bulldog. Chien coiffé. You don't have even the level to be chien coiffé. You don't have even the level to be chien de coiffé. Nuje binatira ufise. Mbona nave muse yanse guhera, murabizi jewe sinkunda kundi. Ega tumurabire tugende kuwundi. Ega tuje kuri D1 nawe. Hama tujya kuri Rutungaboro. No. Chien coiffé ziriho bazivuza ba diaspora bazizi. Nashobora no kuba chien de coiffé. Basi abe chien de coiffé. No. Umenye. You need to know your place, my dear. You need to know your place. Please. Ikarisha matako fasi yako. No, ngo Nerinati ngo mukecuru ngo nidatamuzi. Rero washaka bareke kumenya Nerinati uwo mukecuru ni wavyaye mama wawe, ni wavyaye nyogokuru wawe. Even wozanga ukambwira ngo mama wanje n'umukecuru n'amakofi no yaguha kuko we ni wamuvyaye. Genda wige kuba chien de coiffé. Sinzi ko chien coiffé zigenda muri salo kwa papi, sinzi ko ba chien coiffé barazigirira expensive care, bakazigirira expensive muhira zikahakaza bakwafere bakazikwafa ubwoya bakabutinda bukamera neza. Please googlinga ugende ukreye ube basi tugire mu Burundi chien de coiffé. No. There are some people need to know their place. My dear, you don't need to come here. Ugende ufate ukumenga ugira ma video. Je narakuretse. Genda ube chien de coiffé basi. Chien de coiffé, ube chien de coiffé. Hey. Tubandara. Musi na muna komanta nabi nawe ne tumujanira.
focusinga kunda yawe ku mwana wawe rekana na réseaux sociaux zoza kuzikoresha wavyara ivyo bintu byigera bibaho nta muntu asalira kuri réseaux sociaux afisinda nibibaho nagasema urisema ry'umukobwa uratukisha abarundi kazi wewe umenye yuko wavyaye umwana atazwi wewe kandi tuzotohoza turabe yuko atandikwa ko perekoni mushenzi no muramenyera ubukana bwose uvuye uva wewe ninda takuzi kuri senede wewe ninda takuzi ko bahungu bose kuri senede atahutunga ataho utaniye na rutunga boro wewe kuri senede ninda takuzi ko muri repertoire wagenda kumeza urondera abahungu repertoire hageze repertoire atanumwe yakumenya ni ucomotse wewe no just in the mashaka simbashaka kuza ndandanda ivugana n'amashede coiffé no nkeneye kuvugana n'amashe coiffé chez Belge Arema Belge pardon ujya tumutaziye chez de coiffé nabene ucyamwumva chez de coiffé ngene imeze Ice tukugurire how is much bobo ushaka kundikira uja DM muze ngaha mushaka ngaha kuza namwe muza gushaka mwe mushaka kutwemeza ariko kungorana twamutaziriye chez de coiffé nabindi nawe mukaba mufise abantu babarenze induru genda mubabwire genda mube chez coiffé muce muza tuvugane abantu bose babuza amahoro mwe abafana biwanje ngenda babwire uri chez de coiffé genda babwire muti wewe uri chez de coiffé ukaba uri chez coiffé nitungana akavuga yuko ari chez coiffé ubumbwire yuko nawe uri chez Arema Belge ninde yantutse yitwa nduntutse ivyo vy'amakuru y'inkino bitware hariya twumvikane shabe ngaha aha yiri platform si platform yo ukeneye amakuru y'inkino ugenda ugurure Buja FM n'izindi mariage ya Fernando again nindantutse yitwa nde yawuntutse nge gato ya tumuronde Belge apana Belge biragusha uruniya jewe ndakubwiye kazima wavyumvise ivyo shatse kuvuga ndantutse nyetura ninde okay sawa ngegata weye Jarike Butore reka ndakwa followers bangahe bakurabe gusa bachecking on you we Jarike Butore wewe reka ujane na shade kwa na chez coiffé
wowe Jarike wewe rabi ifoto yonyine wowe wifotoje Jarike urihe Jarike urihe tubwire urihe wewe kamando butore yamburi Kanyaru urihe wewe Jarike Jarike wowe wagiye kwifotoza ku nzu y'umubanyi Jarike wowe na n'inzu wowe wifotoje wagiye kwifotoza ku nzu y'umubanyi mundebire kano kanuze ka Jarike Feri imandabe uno mujarike ndasabye ima Instagram ndabubonye wuntutse hingi negata ndabo umujarike anotse yitwa Casuel hari undi antutse ntacyo yitwa Araka wagututse Jarike mutore fuck you bitch inge bose turabarondera ntacyo Jarike oya cyenda mu bloka nta na kimwe Jarike mutore haya Jarike butore afisa followers 73 73 guys mwumve hama agachafita poste 8 Siyazi Jarike sini posti di wawe mbono posting abantu atari wewe yo afise dokomo Jarike reka tukubabarire reka ndamubloke akira ndagize na pitié yo kugira reka tumubloke détaché Jarike nge tumurondere Jarike détaché amace tumubloka Jarike afise dokomo afise amafoto ariko kuri dokomo guys Jarike afise amafoto mbiziriye za Jarike Ngiranda mu bloke afise amafoto ariko dokomo ngo fuck you bitch. Okay, no problem. Let me block you. Go ahead. Mushenzi. Nindabi. Undi nawe ninde? Undi nawe ninde amvuza agize. Mumbwire ninde undi anutse? Mumbwire undi munanutse. Ninde undi? Mumbwire. Hari abantu baba bashaka kutwumvira kutusenza. Good morning love. I just wanna tell you that Ofete sindamubona mugabo akaba vraiment yumva yuko ari ready gutukana Rinate nantuke yamanda mu bloke siniko ndamubona ngira cyanyika yavuyeko indira gato tubanze kwanza tugire nababwira musiko ndabaha yanyu sasa D1 basha ndabasavye ça fait 3 mois D1 yadimye D1 eske ufise ikibazo na management ufise ikibazo cyahe D1 wazime D1 mtoto wa birimani unatuangusha D1 D1 wazimye D1 wazimye my dear wazimye namwe mweke kungora ni impuzu yanje nibikiri mwe namwe muri mubone impuzu yanje kimeze mweke ubusutwa ngane D1 wazimye my dear why wazimye D1 vuba turasubira ku gatumba kuko D1 no you don't need my dear you don't need to you don't need my dear D1 yazimye
D1 wazimye, my dear D1 wazimye, D1 wazimye. Why wazimye D1? D1 ngo ndagutware mu kumoso wasafishe nyota D1. D1 kazina dawa ingo tugutware bakwina umugombero, bakwina umugombogombo, bakwina igitengasi, bakwina ibiki. D1 wazimye D1 vavana niyo management urimwo yamaze kukuzimya, yakujyamitse, yasubiye. D1 ngene afise tala vraiment. No, niriwe ndiko ndumvira D1 ari he? D1 yararongoye, yateye inda, byagenze gute? None natubwire D1 ari he? My dear D1 uri he wewe? Ingo tugende bakwini gisuru, tugende bakwine umubirizi, tugende bakwine incanda, twende D1 chichi yambo. Urabone Marshal? Yambo Marshal urazutse. Baba Marshal tubagenda ko buke urazi ko ba Marshal ari hata. D1 ingo D1 ndagutware mu kumoso, nzoshiramo igitoro, nzo guterera igitoro, tugende mu kumoso ndagutware bakucanje. Ona D1 yandamukije Marshal araba ariko baramumbaza expensive yashu. Bye D1 je ndahejeje, reka tubandanye mugabo. D1 umenye yuko nitala igirane, nitala igize, nitala mu bisanzwe ihari yigendera. Expensive mube. Yeah, D1 have expensive. Tusigaje iminota 24 kugira turangize live yacu no munsi, akaba ari live ya nyuma. Tuzomara ukwezi kose mutatubona. No, c'est pas ukwezi kose. Ndashaka kuzomara indwi gahera, nkazosubira kugaruka kuri live buca ari usiku wa Nerinate kugira ngire publicité. Ariko rero murabizi changaruka kuri Rutungaboro shaka kubwira gusa press conference ndagaruka kuri Tungaboro.